uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu Burundi bwose. Bantu dukurikirana bakunzi b'umuziki w'u Burundi, reka manze ndabaramutse ndanabayifurize n'umunsi mwiza aho muherereye hose. Uyu ni Mr Koresha umwanya, nayo ni Koresha umwanya media, aho uno munsi ngira ndabazanira amakuru ari yiri waravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino mu gihugu cy'u Burundi cyose kizima, ifatiye ku baririmbyi. Abaririmbyi b'abarundi bariko baratera intambwe ikomeye cyane, aho abenshi bariko barajabuka n'imbibe, abenshi bariko barasohora indirimbo zigakundwa cyane ndetse zikaronka n'abantu bazikurikirana benshi cyane, ibintu abarundi bari bafise nk'indoto kuva kera. Uyu munsi niho twaza tubona ikete mu kigo sense rimenyesha neza yuko hari indirimbo zimwe zasohotse zigiye guhagarikwa kuvuzwa kumbonesha kure ariyo mateleviziyo akorera ngaha mu gisagara cacu ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose. Izo ndirimbo ya mbere yitwa Araryoshe, ya kabiri yitwa Mpamagara, ya gatatu yitwa Nyashi, ya gatatu yitwa Umunyuka, ya kane yitwa Nyashi, ya gatanu yitwa Ikinyafu, ya gatandatu yitwa Hindukira, iyindwi yitwa Ikigori, y'umunani yitwa Body do D1, iyicenda yitwa do Big Fizo Adojo San, iyicumi yitwa Nyaranja, iyicumi na rimwe yitwa Akadaje, iyicumi na kabiri yitwa Inzoga ni Baby, iyicumi na gatatu yitwa Nagado Natasha, iyicumi na kane yitwa Akadaje do Alvin Smith Juno Kizigenza, iya 15 yitwa Akinyuma, iya 16 yitwa Hange do Fabilov, iya 17 yitwa Maibu, iya 18 yitwa Suguma, iya 19 yitwa Kirungo, iya 20 yitwa Kuzine, iya 21 yitwa Ndimunyishu, iya 22 yitwa Legend, iya 23 yitwa Abagabo barajya imbwa zikishura, iya 24 yitwa Ndarongowe, iya 25 yitwa Fatingidi, iya 26 yitwa Ubuki, ya 27 yitwa Mpako, ya 28 yitwa Munoho, ya 29 yitwa Mudodo, ya 30 yitwa Kirungo, ya 31 Ibisusu, 32 Claudio featuring Fit Vire nani yonze, 33 yitwa Mwende do Natasha. Guys, izo ndirimbo zose ndabadondaguriye ngaho muri ko murazibonera ngaho zahagaritswe n'ico kigo sense ko zitazosura kandi kuvuzwa ku masamirizi ndetse n'imbonesha kuri zikorera ngaho ku butaka bw'u Burundi. Ariko inyuma y'iryo tegeko gusohoka, icyatumye rero tuza ngaha nuko hariho inzandiko nyinshi cyane twagiye tubona ku bapromoter bagiye batandukanye ngaha mu Burundi ndetse n'abaririmbyi ubwabo muri rusange, aho bagize ico bavuze kuri izo ndirimbo zagiye zirasohoka. No babwira neza yuko nk'umuntu wa mbere yashoboye gushikana iyo nkuru kure cyane ari umuririmbyi Satbi, aho Satbi atandirimbo yiwe nimwe irimwo. Ariko Satbi we yavuze yuko ababaye cyane kubona izo ndirimbo zitagiye kuvuzwa nubwo atayiwe irimwo. Ugo rutonde yavuze neza ati izi ndirimbo muri yo minsi iheze zisohotse, abantu bose bavuga ko ari zo hit. Uko zindi ndirimbo itameze nk'izo ndirimbo badondaguye ntiwaba wakoze hit. Aratanga n'akaruru ati narakoze indirimbo yitwa Imodokari n'Ishari ariko bayita Urukato. Umuntu yakurikiye n'umuririmbyi nyene yitwa D1 na L Pro n'abandi benshi bagiye batandukanye. D1 we yanditse kuri stat avuga ati mvuye muri dushe ivyahi wacu bisigaye bitangaje cyane. Umuririmbyi nawe yitwa L Pro umwanditsi w'indirimbo nyinshi ndi mu nyishu n'izindi zirimwo, nawe yavuze ati none ndi mu nyishu na Kuzine ngo zozo ziri mu zihonyanga imico n'akaranga vy'u Burundi. Yabajije kuko ugerageje kumva izo ndirimbo ndi mu nyishu na Kuzine, urumva neza yuko izo ndirimbo atamico n'akaranga zihonyora. Ariko tugerageje kuraba ubwo rutonde bashatse kwerekana ngaha, urumva neza ko indirimbo nyinshi ni indirimbo zagaragayemwo amajambo atabereye, amajambo ataryoshe, amajambo benshi bita ngo ni bishegu. Nk'akarorero nk'indirimbo yabatangure ko ya Olege ngo araryoshe, uza wumvamwo ngo umusheri wanje araryoshe, ngo ngiye kuraba ibintu nk'ivyo. Indirimbo hariho n'izindi ndirimbo rengaha tutashoye kumenya neza benezo izaharizo. Nk'indirimbo yitwa Nyashi ntituzi mweneyo. Indirimbo Mpamagara abenshi ntibashoboye kumenya mweneyo. Hari indirimbo yitwa ngaha ngo Kirungo. Iyo ndirimbo yitwa Kirungo mu minsi iheze gato hasohotse indirimbo zibiri, imwe yitwa Kirungo ya Double J, iyindi sohoka ya Jadix do Black. Izo ndirimbo zibiri ntituzi neza yuko ari zo bahagaritse zose. Indirimbo
izindi zateye amakenga abantu ni izi ndirimbo zitwa indirimbo ya Legend yitwa Linoji ya Linoji yitwa Legend. Iyo ndirimbo abenshi barayikunze, yarakunzwe cyane, ariko ugerageje kumva nayo majambo arimo gatoyi, ariko inyuma yaho Linoji ari indirimbo yari yarasohoye yitwa Amazi. Novuga neza yuko ariyo abantu benshi bavuze yuko ariyo ndirimbo boshobora kuba bari kugara bagafuma bihoza iyo Legend. Undi muririmbyi yashoboye kugira icyo avuze ni Alvin Smith. Murazi neza yuko atajya umunwa. Alvin Smith we yavuze ati indirimbo zanje zibiri zose barazihagaritse. Harakantu yitwa hari yagira sohore yasohoye no munsi plito yitwa ngo ndakadame ngo masiku ndakadame. Aravuga ati yo nzoyisohora ngeze ku mupaka, bisigura neza ko azoyisohora agiye. Hari n'izindi ndirimbo ngaha nyinshi, nk'indirimbo yitwa ni Crowd Fit Ville, abenshi ntibashoboye no kuyimenya. Hari indirimbo yitwa Ubuki ya 26 ngaha, abenshi nabone ntibashoboye kuyimenya. Abantu benshi be bakibaza bati izi ndirimbo mu kuzihagarika bisunziki. Abantu benshi ntibashoboye kubitahura, ariko nka twebwe nimba tushobora kuba tuje ngaha turazi neza yuko ico bisunze nayo majambo atari mu rufasoni arimo muri zo ndirimbo. Ariko ikindi kibazo kica kiza, izi ndirimbo zose ziri ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi zose batashize ku rutonde, ntizirimo amajambo meza, kumengo ari izo tuzi neza zitarimo amajambo meza y'urufasoni. Ndetse no ngaha tukabona neza ko hari indirimbo zirimo amajambo abayabaye, izindi zikomakomeye cyane zitashize ku rutonde. Urutonde ringene rwabandanije kwizi indirimbo 33 twabonye neza yuko indirimbo nyinshi umuririmbyi yagarutse kenshi ni Natasha Lanamba hamwe na Big Fizzo. Natasha Lanamba hamwe na Big Fizzo nibo barimvyi bagarutse cyane muri urutonde rw'izi ndirimbo zashoboye guhagarikwa cyane. Ariko ikindi naco, abantu barafise aya maririmbo barafise mu matelefone yabo ndetse no kuri YouTube ziriko, ukene kuyumviriza urayumviriza. Eske izi ndirimbo bazozumviriza bazugaye bisunziki? Abantu benshi gazi ntibashobora gutahura neza impamvu bugaye izi ndirimbo n'imyaka zimaze. Ariko ngaha hagaragayemo umunyarwanda umwe yitwa Bruce Melody n'indirimbo yiwe yitwa Akinyuma. Mu gihe ngaha mu Burundi hari indirimbo zihora zivuga z'abarumonaizi zidahesha icubahiro imico n'akaranga by'u Burundi, zivuga ngaha mu Burundi z'aba Diamond na Bazucu ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu, ariko tutashoboye kubona neza yuko nazo ne bazugaye. Tukaca twibaza duti none kuki bahagaritse iya Bruce Melody wenyene? Bisunziki guhagarika indirimbo ya Bruce Melody mu gihe no mu Rwanda hari indirimbo nyinshi zivuga zirimo ayo majambo ataryoshe, ariko bace bafatira kuri Bruce Melody wenyene? Eske Satbi wewe ko tuzi neza ko hari indirimbo afise yitwa Tikitiki Maji iri muri EP yoyo kweka itashizwe ku rutonde, yoyo iremerewe kugerageje kuyumviriza iyo ndirimbo. Ndetse ni n'indirimbo nyinshi za Sadbi ugerageje kumviriza indani harimo amajambo yo mu Congereza usanga afobetse. Hari nk'indirimbo yitwa ngo Baby Girl, washoboye kuyumviriza neza kayitahuza umuntu yumva Icongereza yarumvise neza yuko irimo amajambo atabereye cuba, uyashize mu Kirundi utoyatahura. Kuko izozo batazihagaritse, dufate neza yuko indirimbo batahagaritse zozo aramahoro menshi canke ko batanze urutonde uno munsi, izigiye gukurikira zozo bazosura kandi kuduhereza urundi rutonde. Ivyo ni bibazo byinshi abantu benshi bagenda baribaza bavuga bati izi ndirimbo none kumengo hariho nizimaze igihe kirekire cyane. Aha nabonye nk'indirimbo yitwa Umunoho ya Bface on the floor ari kumwe na Thompson the Voice Killer, indirimbo imaze nk'imyaka 4 isohotse. N'indirimbo ngaha yitwa ngo Hindukira ya Bface nyine ari kumwe na Natasha imaze ikiringo c'imyaka myinshi cyane. Tukibaza duti none muri ivyo bihe nta ndirimbo nyinshi cyane zibishegu zagira, haro n'indi ndirimbo ugerageje kuyumva utashobora kuyisubizamwo. Hari izindi zaba Easy Boy, hari indirimbo zitwa ngo Wesha we ngo ndakatake kano kana ndakatake. Izo ndirimbo zose ntizagiyemo guys, ni indirimbo nyinshi cyane. Iyo uru rutonde rwitonderwa cyane gose gwari gukoregwa gwari kujamwe indirimbo zirenga n'ijana, ariko bagasigura neza ati izi ndirimbo nizo ku butaka bw'u Burundi gusa. Rero twebwe guys dushaka kwibaza, rero tunabaza namwe byo musazo mudukurikirana,
abashoboye gukora uru rutonde rw'izi ndirimbo bahagaritse bisunziki bafatiye kuki baravyiki kugira bashinge yuko bahagaritse indirimbo kuko hari n'indirimbo ngaho zigerageje kuzumviriza ziri kuri urutonde wumva neza yuko atamico atakintu na kimwe atakosa na rimwe izi ndirimbo zifise ndetse n'abaririmbyi benshi hariho n'izindi zirimo amajambo yo guhanura hariho nk'indirimbo yitwa Kuzine ya Elpro irimo amajambo yo guhanura umwigeme yeka arahanura umwigeme ni wayuyandarika bakagutera inda bizogenda uko uzokwicuza iyo ndirimbo yahagaritswe urabona neza yuko nawene yidoze akiriko na D1 nyene yidoze ku ndirimbo yitwa umunyuka jewe ndumunyuka iyo ndirimbo ugerageje kumva urumva neza yuko yari karisigura icari urumva neza yuko atamajambo ahonyanga imico n'imigenzo y'u Burundi urabona neza yuko gushika kuri no saha guys mu gisagara ca Bujumbura nta yindi nkuru iri kiravugwa niyo nkuru nyene iri kiravugwa ahantu hose urenganye hanu hose uciye nta yandi makuru bavuga ataraya makuru y'izi ndirimbo zahagaritswe reka tugaruke gatoye ku munyoni yitwa Simbizi wa Semavumba aho yagize ica bivuze ko nk'umupromota nk'umwe mu bantu basanzwe bakoresha urubuga rwa Facebook cyane ndetse yakoreye no kuri YouTube cyane yavuze ati vuba naho duhabwe urutonde rw'indirimbo zigiye gushimigwa kuko burya bitwara uburyo bwinshi abana b'igihugu kandi ico kintu nico nimba hasohotse urutonde rw'indirimbo zigiye guhagarikwa bisigura ko hari indirimbo nziza zigiye gushimigwa twitege yuko izo ndirimbo zizoza na Bifeso on the floor nawe nyene yagarutse arashimangira kuri iryo jambo aravuga ati nibarabe n'izindi ndirimbo boshima bakavuga ati izi ndirimbo tuzitangire ko nagashimwe ico ni cyakintu cyakiza kivuga giti nturabe ikibi gusa mugenza we yakoze raba niciza yakoze umushimire ntuhana umuntu gusa ngo nuko yakoze ikibi mushimire nimba yanakoze n'igikorwa ciza ndabakunda cyane iyi nimbonesha kure yanyu koresha umwanya media mugumane natwe turabakunda cyane ciao ciao